Turabaramukije bakuze mwese muriko muradukurikirana, mwebwe mwese muriko mudukurikirana muri mu gihugu c'u Burundi, namwe muriko mudukurikirana muri mu bihugu vy'amahanga, muti mwese amahoro, mwese amagara meza. Uno munsi mu kiganiro c'ubuzima tuza kurabira hamwe ikiganiro gikomeye cane, na cane cibanga ku ngwara ikomeye cane kandi iriko ituma abantu benshi bagwara agahinda, ingwara y'umwingo. Muze kuba hafi mwese, mutega amatwi mwumve uko kino kibazo gishobora gutorerwa umuti, nta bintu vy'amaoperasiyo n'ibiki birinze kuba, uko umuntu agwaye umwingo, waba ukiri mushasha canke aba bamaze igihe bagwaye ugasanga bafise agahinda karenze uko bashobora gufashwa na cane kw'iki kibazo c'umwingo. Bantu banje muriko murankurikirana, mwebwe mwese mukunda ibiganiro sanzwe ndabashikiriza uko bukeye nuko bwije, mwebwe mukurikirana ibiganiro ku mwanya muze kumviriza neza kino kiganiro, kuko ni ikintu umwanya wari wo wose wowe namba udashobora kuba urwaye uno mwanya, ejo ushobora kuba urwaye, kuko iki kibazo ntago arico bavukana, ni ibintu umuntu agiruka akabona bimusimbiye ko akayoberwa n'ivyo arivyo. Ngiye kubasigurira rero ikintu kibitera cane, maze musobanukirwe, mwongere mumenye nuko mushobora na cane gufashwa, kandi na bamwe usanga bagwaye, haba bamaze igihe kirekire, haba ubusanga ariho bigitangura kuza uburyo bashobora guca bifashisha kandi bwihuse, maze bakareba ukuntu bashobora kuvavanura n'iyi ngwara y'akaranda iriko iratuma abantu benshi cane usanga bagwaye agahinda, amaze kubona bimubwiye ko, akayoberwa uburyo bazomubaga izosi, akayoberwa ugasanga umuntu menga yarihebuye, ugasanga umuntu asa n'uwaturubuye agapfa nyene kubaho uko nguko, mugabo ugasanga arafise ikibazo kabisa mu buzima kandi kimukomereye. Muze kumviriza rero neza, barya abantu muriko murankurikirana ari bashasha, murashobora kwifatanya natwe mukareba kuri subscribe mukiyunga, canke mugakwiragiza kino kiganiro kugira ngo gishobore gushikira benshi cane, kuko ari abantu benshi bariko bababazwa na cane n'iki kibazo c'umwingo, ari naco hano muri Ikangure Clinique tugiye gutorera inyishu mw'iyi minsi, kugira ngo baba bajya batwumviriza babone ibyo bashobora kwifashisha, babone naho bashobora kuronkera ubufasha, canke n'abajya usanga bafise ababo babone umengo umubiri warabanse, babone uburyo bashobora gufasha abo biwabo nabo nyene kugaruka mu buzima busanzwe. Muti rero umwingo ni iki? Hari abantu benshi uvuga ngo umwingo bakayoberwa n'ikintu kiwutera icarico. Umwingo umwe wese amenye neza ko ni ukuvyimbirwa, harya donc iyi misemburo bita thyroïde yo mw'izosi ivyimvye, canke bita ngo ni imvubura, donc bikavyimba, ico gihe niho umuntu aba afashwe n'ico bita umwingo, donc umwingo. Iyi misemburo nayo nirya usanga bita benshi thyroxine, niyo usanga ijeje ibintu bijanye n'ihindagurika, donc kuregera ibintu bijanye n'ubushuhe canke ubukonje mu mubiri. Iyo rero umuntu atakaje ico bita iyode, umubiri urafise ukuntu ugenda uhindagurika, nk'umuntu ugasanga ico bita iyode ni icunyunyu, donc ni nk'umunyu w'umubiri. Iyo rero utakaye, ubwo nyene direct ya thyroïde ikivyimba imwe mw'izosi. Ndi kuvuga hariho ivyunyunyu vyinshi umubiri ukeneye, mw'ivyo vyunyunyu harimwo n'icunyunyu bita iyode. Iyo iyode rero iyo yononeka canke ikagabanuka, haca havyimba ico bita thyroïde. Ni kuvuga thyroïde imaze kuvyimba, ni kuvuga niko umuntu aca atangura kumva mw'izosi
umengo ni ubushuhe bwinshi, akumva ariko amererwa nabi, akazabona rero haguma havyimba, imvubura ikaguma ivyimba, maze umubiri ukomengo ntikintu kiriko kirawurya, ugasanga umuntu nyene yazuye n'amaso. Aho rero cumenya neza ko wewe icunyunyu bita iyode cagabanutse. Ico utegereza gukora cose iyo umaze kubona ko ivyo bibaye, nuko utegerezwa kuraba ukuntu iyo iyode yongera kandi kuboneka. Kandi rero uri kuraba ku bushakashatsi bwinshi vyerekana ko iyi ngwara imaze gufata abantu benshi gose. Ni kuvuga uko umwaka ugenda urahera, uko ubushuhe bugenda bwiyongera, ni nako iyi ngwara igenda yigaragaza mu bantu benshi. Bagenda biyongera, ari nabyo nababwiye nk'igitangura nti urashobora kuba ubunyene utagwaye, ejo ukaza ubona nka accident uragwaye. Urashobora kubona mugenzi wawe atagwaye, ryari ukabona arafashwe. Mugabo warumvise kino kiganiro birakufasha kumenya n'ushobora kubaza ubufasha, nuko ushobora kwitwara mw'iyo misi. Hariho ivyigwa vyinshi nigeze gutanga, na cane cane ku kibazo kijanye n'ibi vy'umwingo, nuko bagabanya canke nuko bongeza ibi vyunyunyu vyo mu mubiri. Hariho nk'abantu usanga amanyama iyode yaratakaye, donc bigasaba ko bayaduza. Hari n'abandi usanga vyaramaze kurengerana, bigasaba ko bobo bakoresha ijya miti iba donc igabanya direct iri vyimba rya thyroïde, maze akavyimbuka umuntu agasubirana umubiri ukongera kandi ukaja hamwe. Bya bintu usanga byo kagoma mvumengo mw'izosi, ubushuhe, ibiki n'ibiki byose bikabanza bikavamwo. Ni ibi rero bigomba kugira isura igomba kumera nk'abajya abantu bakunda kugwara ibintu vya gute. Murabona bobo ko iyo ijya acide urique imaze kugwira ikaba nyinshi, hari ukuntu mu ngingo articulation batangura kumva bababara, bakibwira ngo ni ibintu bisanzwe. Mugabo bagira uko ugasanga birabakomeranye. Nabo murabona ko ivura ryabo ukuze gusanga rigoye, ariko nubwo nabo nyene bakira kandi neza. Nuko rero iyo wewe umaze kubona ko ufise kino kibazo c'iyi thyroïde, basi imenyereze bino bintu bikurikira. Hari n'abantu ubwira ibintu nambara kubera ubibabwiye ku buntu ugasanga bafise ubunebwe. Abandi bababwira uti wewe rero bino bintu birungikire n'abandi, urashobora gukiza n'umuntu utabizi. Umuntu abibonye canke avyumvise ugasanga biramugiriye akamaro, ugasanga kiguye ku muntu agwaye yari yarihebuye, yarabuze nico mufasha, ugasanga wapi. Kubera iki? Kubera imitima y'abantu iratandukanye. Iyo rero wewe umaze gusanga ufise kino kibazo c'iyi iyode canke c'umwingo, wowe rero bica bigenda gute? Igihe uba utarashika kwa muganga canke uba utarashika hano dusanzwe twakirira abandi bafise ikibazo bene iki, nyaragasa kwanza ugende urondere urubuto rw'ivoka. Hari abantu benshi namambwira ibintu bakaca babona umengo ni ibintu bisanzwe. Urondere urubuto rw'ivoka. Urubuto rw'ivoka usiyemwo ifu. Urarondera imbuto nka zingahe z'ivoka ukazisyamo ifu, donc uranikira ukabisya hakavamo agafu kameze neza. Ucukanagara urondere isederi, ni igiti bita isederi, benshi barakizi. Urondere ifu yajya amababi yayo, donc ingana na endemi kilo. Ucukanagara urondere, donc hariho uduti bita inkere z'ishamba zije ubusanga ziri kuduhwa. Uce wimba imizi yayo uturiremo udukara, donc ubishaka kuronkamo umunyota wajya amakara. Ucurondera rero sasa n'ubuki bw'umutsama wameze neza. Mwijoro imisi yose uryamye, haba mwijoro canke haba kuzuba, uce uza urafata ubwo buki ubanza wisiga mw'izosi. Urasiga ko izosi ryose, ugaca urenzako kagafu k'umunyota, wa munyota wa ya mizi ya za nkere,
ugaca urenzako akandi gafu ka sederi ukarenzako hejuru, hanyuma ugaca ufata rero yafu ya ca kibuto c'ivoka ugaca utomboje, ukaba ufise n'agafu ka fenugrec, aho aba ari sawa. Uca ufata ikiyiko kimwe c'ifu ya fenugrec ugashira mu tuzi dushushe n'ikindi kiyiko c'ifu y'ivoka ukavanga neza, hama ugaca uminina naho ugacuza rero urashira mu kiyiko kimwe c'ubuki ukanywa. Ni kuvuga ubanza ivyo ukabinywa, uhejeje kunywa ugaca usiga ko rero ubuki ugaca ushirako ka gafu rero ufise nk'agatambara ugaca bakuzingirako hejuru ukaza uryama. Ivyo biragufasha cane kandi ku rwego rudasanzwe utaruniteze, na cane nko kw'iyi mingo yoyo busanga ariho yari ikizanzamuka igitangura kuza ipanuka. Iyo rero uba utarashika nk'ahantu canke ngo barinde kuvura bakujuragiza hirya no hino, uca urakoresha uwo muti. Iyo naho umaze kubona ko wewe ikibazo kimaze kukubana kinini gose, ico gihe niho ushobora guca umpamagara canke ukatwakura kw'iyi nimero mubona mba nabahaye hano kuri WhatsApp canke ku nimero isanzwe, maze ugashika hano tukaraba ikibazo ufise tukagutunganiriza. Nuko rero mugire ibihe vyiza kandi muzomuragira n'umutima wo kuza murahanahana bino biganiro kugira ngo bize birafasha abantu benshi kandi bashoboka. Nuko muhezagirwe n'Imana, abantu ari bashasha barebe ko ijambo sabone canke subscribe bagumane natwe. Bye bye.